ndabaramukije muri mwese mudukurikira kuri BMBC Broadcasting, nizeye ko aho muherereye mumeze neza, natwe turashima. Muri kumwe na umukunzi Katia Benita mu kiganiro cy'uyu munsi, aho nagendeye umuyobozi wo mu bidukikije. Reka ndamuhe umwanya ashoboye kugira umwidondoro ukwiriye mwiza kuruta uwo jewe navuze. Ndabaramukije. Ego mwashobora kuramutsa no kwidondora ko baradukurikira kuri BMBC Broadcasting. Ndabaramukije namwe mwese mudukurikira. Jewe nitwa Nimona Christian, nkaba ndi umuyobozi ajejwe ibidukikije, amazi n'isukura mu bushikiranganji bujejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi hano mu Burundi. Ego murakoze. Bavuze ibidukikije natwe turi mu bidukikije, ibikoko biri mu bidukikije, ariko uyu munsi turavugana ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe, ivyerekeye amazi, imisozi, amashamba n'ibindi, eka mbere no ku na gestion des plastiques. Bavuga gute gestion des plastiques? Gutunganya ibisigarira bivuye muri plastique. Ego. Tugiye ku kibazo ca mbere, aho amazi yononye ibitari bike, ndavuga nka Tanganyika yateye amadudu ashobora gutanga uburere bumwe nko mu Gatumba. Mbega bijya bintu bidasiba kuba kenshi twatanguye kubibona cyane. Nka jewe natanguye kugira constat yabyo cyane nabonye hari mu 2021 aho nagenda mu Gatumba, ariko bwari bwo bwa mbere ndabibonye, ubwo nuko no kuva kera byaba bijya bintu bifise isiguro iyahe. Ego murakoze cyane. Bijya bintu byibonekeza hano mu gihugu cy'u Burundi si ikintu kiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi honyene, ni ikibazo kiri ku isi yose, ni ikibazo kijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe rero ni ihindagurika ry'ibihe nyene nk'uko kivuze mu Kirundi kivuze neza, ni biterwa ni ibintu bishika bitewe n'ibikorwa by'umuntu hano ku isi, by'ikiremwa muntu hano ku isi, cyane bivuye ku kongerekana k'ubushuhe ku isi. Ibyo navyo bikanduka cyane ku bikorwa bijanye n'amahinguriro, bijanye n'ivyuka biva mu mahinguriro, biva mu byo dukora, biva bimwe bita amagazi à effet de serre. Ibyo rero byatanguye kwibonekeza igihe isi yinjiye mu guhingura ico no kwita revolution industrielle. Ni ibintu byazananye n'ibikorwa by'umuntu ku isi bijanye n'iterambere. Ni ikibazo rero tubayemwo uno munsi nk'igihugu cy'u Burundi, kandi ni ikibazo kiri ku isi yose. Mugabo twebwe mu Burundi kidukorako cyane bijanye n'ibindi n'ingene igihugu cyacu gisanzwe kimeze. Aho ndavuga ingene cyaremwe. Igihugu cyacu murabona ni igihugu gifise imisozi, ni igihugu c'imisozi. Igihugu c'imisozi rero kirabangamirwa cyane n'ihindagurika ry'ibihe, kuko ihindagurika ry'ibihe riboneka cyane mu myuzurira, bivuye ku mvura igwa ari nyinshi mu mwanya muto, canke bikongera bikaboneka no mu ikena ry'imvura. Navyo ni muramubibona aho hashobora gucamwo igihe ukabona imvura atayiriho, bikanatera n'iyo nonekara ry'umwimbu ry'ibiterwa, canke bikaca bibonekera rero no muri iyo myuzurira ivuye ku mvura iguye ari nyinshi mu mwanya muto. Navyo nyene bikongera bikagira ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu n'abenegihugu, mu konona umwimbu, mu konona inyubako rusange canke inyubako muri rusange, mu konona amabarabara, bigatera n'iduga ry'amazi y'inzuzi n'ibiyaga, bigaca bishika no kuri mwari muvuze by'ikiyaga Tanganyika, aho hibonekeje iduga ridasanzwe ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika, agaca agira ingaruka mbi kuri ivyo byose vyegereye ikiyaga Tanganyika, ari amazu, ari ibintu byose byubatswe ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ni ikibazo rero kijanye n'ivyo, ariko si ikibazo twisangije, ni ikibazo kiri ku isi yose, kiboneka hamwe gusumba ahandi bivuye ku ngene abantu bameze canke bivuye kuri ico kiringo. Ego turavye ivyononekaye ku kiyaga Tanganyika, ku ruzi Rusizi, nubwo n'andi makati ari ku mpande canke n'ibindi bice vyegereye, umuti uriko uratorwa na leta canke leta igikora iki hano mu bushikiranganji bwerekeye ibidukikije? Ndiko mukora iki kugira ngo igiti ntikizodukore mu jisho kabiri? Leta yakoze ibikorwa bijanye n'ico kibazo kuva kera.
si igikorwa c'uno munsi wonyene kuko ni ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe, n'ikibazo cabonetse haraheze igihe kitari gito. Leta rero yarakoze ibitari bike kugira ngo ikingira bene igihugu yongere igerageze guhangana, cane cane tuvyita guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika ivyakozwe na leta kwabaye ugushinga itegeko ry'akarere k'ihemero ry'ikiyaga Tanganyika, ariko twebwe bita zone tampon, kangana n'imetero 150. Ako karere kakaba kari kashizweho kugira ngo ikiyaga Tanganyika gishobore kuronka ihemero, kandi n'abantu bareke kwegera cyane ku kiyaga Tanganyika kubera izo ngaruka mbi zishobora kwiyadukiza bivuye kw'iryohenuka ry'ibihe rica rituma haba iyongerekana ry'amazi. Igikorwa rero carakozwe, ahubwo uno munsi aho turi nuko aho tugeze nuko abantu bavogera akarere k'ihemero ry'ikiyaga Tanganyika bavogera izo metero 150 mu kwikubita agashi, kuko murabona ivyo leta yasemereye kuva kera bije kuboneka ko ari ukuri. None rero bo kwikubita agashi kugira ngo igiti nk'uko bivuze ntigisubire kubakora mu jisho kabiri, kuko iyo bishitse abantu barahahombera gose. Nko muri kino gihe ibi twarimwo mu kwezi kwa gatatu kwa kane, mwarabonye yuko vyatumye abantu benshi bahahombera cyane. Kuva kera twarabonye haba nuvuga nka initiative ya leta uvuga ati uzokwegera metero zinizi azohanwa. Mbega koko ibyo bihano bivugwa birahanwa kugira ngo abo bantu ntibasubire konona canke bafate ko ari kwijajara, ari bisanzwe nubwo bashobora kubikora rimwe kabiri, donc atabihano bihari biruhasha? Itegeko rijanye no gukingira amazi mu gihugu ririho, kandi ntiriraba ikiyaga Tanganyika conyene. Ni itegeko riraba inzuzi zose ziri mu gihugu. Hanyuma inzuzi uko zitandukanye zikagira uko zikingirwa n'uburinganire canke imetero zo gukingira izo nzuzi. Iryo tegeko rero hano mu Burundi ririho, kandi turagerageza kurikurikiza uko bishoboka kose, ariko nk'uko mubizi baca umugani mu Kirundi ngo nta nyambo ibura gahonze. Ako kantu ku kiyaga Tanganyika karaciyemwo, ariko ndibaza yuko abantu baribonera ko gusemerera kw'igihugu, gusemerera kwa leta bifise imvo, kandi bifise ico bifasha mu gukingira abantu, ko iyo ngingo yaje kugira ngo ifashe gukingira abantu, ntiyaje kugira ngo ibahotore canke ibabuze kuronka aho bubaka. Yaje kugira ngo ifashe gukingira abantu, ibakingire bareke guhomba, kuko nk'ubu turavye nk'abantu bubatse amazu biciye muri bya bindi bita ingurane zo mu mabanki barahombeye bimwe bikomeye cyane. Izo ngingo rero zafashwe n'igihugu kugira ngo gikingira bene igihugu bacu imbere na mbere, kandi igishigwa imbere cyane suguhana, igishigwa imbere ni ugukingira, ni nuguhanura. Izo metero rero, iryo tegeko ry'amazi ariyo code de l'eau iriho, kandi irabwirwa abantu, nuko abantu bokumva yuko gukurikiza ayo mategeko ari ubwa mbere na mbere kwikingira, kandi ari ku neza yabo, ari ku neza ya twese. Yego. Hariho kandi n'isidagurika ry'inkombe z'inzuzi cyane cyane ziva mu misozi ya Migwa zigaca mu kiyaya Cimbo, naho umuntu yorabira nk'izi zica mu gisagara ca Bujumbura no mu bicungararo yaho. Umuti uramba kugira ngo izi nzuzi zikingirwe ni uyu? Si nivyo gusa, ahubwo ihindagurika ry'ibihe rivuye ku mvura nyinshi riribonekeza kwinshi. Iki cisidagurika ry'inkombe z'inzuzi ni kimwe, harimwo no gutakaza uburyohe bw'isi bivuye mu nkukura. Igihugu kirahombera cyane, bene igihugu barahombera cyane. Kumbure ntavyo bamenya kubera nta muco wo guharura umwimbu dufise mu bene igihugu, nta uriyo. Mugabo igihugu kirahombera cyane, kirahombera umwimbu, kirahombera itunga, kirahombera abene igihugu barahombera ubuzima, kuko iyo uratakaza isi ndimwa uri kuratakaza ubuzima. Ni ikibazo rero gikomeye kizanana n'iryo hindukira ry'ibihe, mugabo
kikaba categerezwa kudutuma natwe twitunganya kugira ngo duhangane naco. Abenegihugu rero nakanya nyako ko kubabwira yuko ibi bibazo ari bibazo n'ibibazo by'igihugu n'ukuri kandi n'ibibazo vya leta n'ukuri, mugabo icitwa ikibazo ca leta kiba ari ikibazo c'umwene gihugu, kuko leta ni twese, leta n'umwene gihugu, leta ni jewe, leta ni wewe. Aha rero n'akaryo keza kukubwira abenegihugu, kukubibutsa yuko gukingira isi ndimwa ari igikorwa c'umurundi wese, duhereye kuri nyenitongo. Ntihagire ivyo kwigira sindabibazwa muri ibi bibazo byo gukingira ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, kuko tutabikoze bizodukorako. Ni nakaryo keza rero kuko bibutsa yuko gukingira ibidukikije, guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ni igikorwa c'umwene gihugu wese, ni igikorwa ca jewe, ni igikorwa c'urya muntu afise itongo, ni igikorwa c'ufise umwaba. Bijukire rero twese, umurimyi wese yijukire guca imikobeko mu ndimo iwe. Birababaje kubona amazi mu gihugu c'u Burundi tutibuka yuko ari itunga rihambaye. Hari ibihugu bizi yuko amazi ari itunga rikomeye, nima rimwe bagerageza kuribungabunga, ariko twebwe amazi turayareka agatemba ku misozi, akamanuka mu myonga, agatera imyuzurira, mu nyuma akadutwara umwimbu, mu nyuma akadutwara uburyohe bw'isi, akadutwara amase twafumbije indimo, hanyuma akamanuka muri Tanganyika. Musanzwe muzi ko Tanganyika ruruhukira muri Ocean Atlantique, hanyuma akaja muri Ruvubu nago rukadugana muri Nile nayo igatwara muri Egypte. Gutyo ugasanga amazi yacu yose atwawe, turetse yuko amazi agiye adutwaye isi ndimwa, adutwaye uburyohe bw'isi, tukahombera kabiri, tukahomba kubura amazi, tukahomba gutakaza uburyohe bw'isi, tugasigara twifumbereje. Ni rero kano karyo kukubwira bene gihugu yuko gukingira isi, guca imikobeko umwe wese mwitongo iwe ari gikorwa novuga dosari, ni gikorwa kizodukiza n'urukiza, kuko gukingira isi bizodutuma tugwiza umwimbo. Nidukingira isi rero hagiyemwo n'izi nkombero kuravuga, turabereka ingene vyogenda. Hariho n'imigambi mito mito dukora yo gukingira isi dukoresheje igiterwa c'umugano, twama turiko turabihimiriza, tukongera tukanabikora. Mugabo abenegihugu nibabijemwo, babigira ivyabo, umwe wese kumwaba ahafise umwaba ahatere imigano, kuko imigano nico giterwa twabonye gishobora kugumya inkombe z'inzuzi neza, kandi bikongera umugano ukagira ivyuvamwo vyinshi cyane, ukagira akamaro gahambaye mu kwiteza imbere. Ibikorwa rero ni novuga nciriye muri make ni bibiri: gukingira isi biciye mu guca imikobeko mu matongo yose y'igihugu, umwe wese mwitongo iwe, tutiriwe tabanje kurindira akaza imvura ihise kame kimuhana ngo amaproje azozabikore canke ngo bande bazozabikore. Ni ivy'iwacu tubikore, hanyuma gukingira inkombe z'inzuzi biciye mu gutera imigano, umwe wese kumwaba iwe. Ivyo bikorwa bibiri ni ibikorwa bihambaye kandi ibikorwa bizotuzanira urukiza. Yego, kuvyeke ibidukikije harazamwo n'ibidukikije, ibiti, haraza n'imicafu n'isuku aho tubaye byose. Rero ku ama gestion de plastique twocita gutunganya ibitekezo vya plastique, kuko biba bitekezo vyatekeye amazi, vyatekeye amaji tunywa. Yego, urumva hari ukuntu mu minsi heze mu mwaka wa 2022 hariho ibintu byazanywe na mairie byo gutamo imicafu, ibibora n'ibitabora. Iyo yari initiative sinzwe yo muri ministère canke yo muri mairie, ariko byaratumye benshi mu banyagihugu usanga nk'umuntu arabitse nk'agacupa aragataye mu bibora canke itabora. Iyo initiative ariko ntiyashoye kuramba, abantu ntibashoye kubihabwa agaciro cyane, kandi tuzi ko kuva kera ivyo ayo ma plastique haico yonona ku magara, kumbure ko tumbe ko atabora. Mu buyobozi bwerekeye ibidukikije ico kibazo gushika ubuge umuhangano navyo gute, ko peut-être message baratanze, utwongwa bwaratanzwe ko byonone ibidukikije, ariko abanyagihugu ntibashobore kumva akamo k'ubuyobozi.
murakoze uretse ivyugu biraterera navyo mu konona ibidukikije no mu kugwiza vya vyuka tuvuga bimwe byongera ubushobozi bw'isi bya gaz à effet de serre mugabo uretse ivyo plastike ibintu byose byavuyemo ibintu n'umwavu n'ubucafu ni bibi turiko turanigana ngo tugire igihugu kigendegwa igihugu kibe nyabagendwa dushobore kwinjiza amafaranga biciye muri ba mukerarugendo ntituzoshobora kubishika ko rero tugifise amaplastike yandagaye ahantu hose mu mabara urengana amaplastike ku kiyaga Tanganyika haciye ubona amaplastike ntizizoshobora kubishikaho kuko ntizogira igihugu gihurumbirwa mu kugira ngo rero dushike ku gihugu gihurumbirwa ni itegeko dutegerezwa gukora ku buryo tukigira igihugu ciza ciratiro ni muri iyo ntumbero rero tugize igihe turiko duca ku ma televiziyo duca ku ma radio mwaravyiboneye twerekana ahantu hose hari ivyo bibazo by'amaplastike ivyo bibazo by'ukonona amazi biciye mu kurekura imicafu yo mu mazu hariho naho twabonye barekura imicafu yo mu toilette bakarekurira mu makanivo canke muri za ntahangwa ibyo sinivyo twabonye kandi tugize iminsi duca tugendagenda kugira ngo tuvyibone kandi tuvyereke igihugu tuvyereke n'abariko barabikora ntitwagarukirije ngaho rero muri iyo ntumbero yo kurwanya ivyo bibazo by'ubucafu buvuye ku maplastike turamaze kwicarana nabo biraba abakoresha amaplastike abahingura amazi abahingura amaji bose batekera ivyo bidanazwa byabo muri plastike turamaze kwicarana rero inshuro zitari nke twiga turabira hamwe ico kibazo twarashoboye rero gushika twarashoboye kugira ico dushitseko twarateye intambwe mu biganiro tumaze iminsi tugirana intambwe twagize nuko abo bantu tugiye kubashira hamwe bose twongere dukorane hanyuma dusubizeho za pubele mwako muravuga zigeze gushirwaho na meri abo bantu nyene banyenevyo bongere baza n'uburyo turondere ama pubele tuyanyanyagize mu gisagara hose kugira ngo umuntu wese azoba afise icupa rya plastike hazoba ageze hose aba afise ahari terera gutyo leta nayo ishobore gufatiraho n'itegeko rica ribuza guterera ikintu cyari cyo cyose aho ubonye kuko tuzoba twatanze solution ico no kwita umuti wahaja ico kintu uhejeje gukoresha ari ikintu cya plastike gutyo iryo tegeko rice rihaje ari uko umwene gihugu twamweretse twamuhaye inyishu y'ikibazo c'abaza ati none jewe nyoye amazi ncandagishira hehe ivyo rero twaramaze kwicarana nabo n'ababikoreramwo twaragize intambwe twashitse kuri ico kintu tugiye gutera iyindi ntambwe hanyuma dushobore kwegeranya ayo mapubere yose tuyanyagize ngaha mu gisagara ca Bujumbura gutyo tugerageze kugabanya amaplastike tugabanye amaplastike tubona ngaha mu mabarabara mu makanivo no mu kiyaga Tanganyika ego mwokwibutsa abadukurikirana yuko ingaruka izihe ziterwa nayo maplastike wavuze kuvyeke ubushuhe byongereza ubushuhe izindi ngaruka ni ivyigwa biza biraduhe by'abahinga biza biratubwira ibibi biri muri plastike cyane cyane nk'izo plastike tuba twataye zikaba zicaye ku zuba canke ziriko zirononekarira mu mazi kandi zosubira kunywa biravugwa yuko cyane nk'ama plastike iyo yakigwa n'izuba igihe kirekire arekura ibintu bimwe birimwo n'ibitera za kanseri hanyuma plastike ikongera igaterera mu kongereza vya vyuka bitera ubushuhe bw'isi za gaz à effet de serre cyane ko tuzi ko izo plastike zikorwa mu bitoro ni rero ikintu kibi tutegerezwa kumenya ingene tugitunganya iyo duhejeje kuyikoresha izo zose ni ingaruka mbi zaco urongeye ko plastike muhuriranye iri kwirandagara ngaho mwibarabara isanzwe ibonekesha nabi ahiri gutyo abantu igihugu kikagira ishusho mbi yego kw'isi yose havugwa ihindagurika ry'ibihe nona ibitari bike
no ngaha iwacu mu gihugu turamaze kuzibona mugabo Uburundi bufise amashamba make henshi ariko arahona yaba amashamba cimeza canke amaterano ubwo ivyo gukinga ibiza vyo muri kazoza ntibiko biratunanira. urakoze cyane kuri ico kibazo gisa nk'ikibazo cy'umuhinga ariko tugiye kwihweza amashamba dufise mu Burundi nivyo amashamba arabangamiwe kandi abangamirwa kubera igwirirana ry'abantu mu Burundi igikoresho ca mbere dufise haba mu gukinjika haba mu kubaka murazi ko kikiri igiti abantu turacafise wa mugenzo wo gukoresha igiti mu byo dukora byose amashamba rero mu Burundi arabangamiwe kuko uko tugwirirana niko tuyakoresha cyane ariko ugiye kwihweza ku biharuro dufise amashamba ashika arenga gato 10% navyo nivyo biharuro novuga ati biharuro bisanzwe si biharuro biteye ubwoba cyane ariko ivyo ntibisigura yuko tutategezwa kubandanya twongera ahubwo dukingira amashamba twongera tunayongerako ariko nagomba kandi nongere ko irihindagurika ry'ibihe dufise twebwe muri ibihugu byacu bya Afrika tutaratera imbere cyane mu bijanye n'amahinguriro turi mu bantu rishikira rivuye cyane cyane ku bantu bafise ubutunzi bumaze kuba bushingiye ku mahinguriro twebwe cyane cyane rero twebwe twakira ihinduka ry'ibihe tuba victime y'indoga ry'ibihe gusumba uko twebwe turitera mu bisanzwe rero twebwe nko mu bihugu byo muri Afrika bindi cyane cyane ntituri mu batera indoga ry'ibihe n'ibikorwa twokora si bikorwa byoca biza ngo bihindure ku munsi umwe irihindagurika ry'ibihe riterwa n'ibihugu byamaze gutera imbere kandi biguma biriko biratera imbere mu bijanye n'amahinguriro ariko rero naho biri uko dutegereza kubandanya dushiramwo iyo ako kigoro kukugwiza amashamba kubungabunga amashamba ariho no kuyagwiza kuko uretse ivyo amashamba twebwe twenyene turi ngaha adufitiye akamaro gahambaye. Ego mu gusozera hariho byinshi mwebwe nk'abayobozi mukurikirana muraba mbega cane cane abayobozi bavuga nk'ubu mu bushikiranganje bwerekeye ibidukikije mukorana gute n'abanyagihugu ari bo twebwe mbega cyo nko mu Faransa feedback iraba nziza ibyo mutwifuza ko nibyo tubaha canke turabaca intege mu kazi kanyu. Urakoze. Nagomba ndakubwire ntabihisha kuko uhishije ubwari nyoko ntiwarama nukuri mu gihugu cy'u Burundi ibintu bijanye no gukingira ibidukikije no kuhangana n'ihindagurika ry'ibihe umurundi muri we ubwiwe ntaramenya neza ko ari kibazo kimuraba kandi ni novuga ni intambwe dutegerezwa gukorera ko cyane kugira ngo dushobore gushikana ibi turiko turavuga ku mungiro kuko umurundi igihe cyose azoba ataratahura yuko ihindagurika ry'ibihe ataratahura yuko gukinga ibidukikije bimuzanira akarusho wenyene ubwa mbere hajya muhira iwe naho tuzokwama turabivuga ukungana gute ntibizoshika ntibizoronka umusaruro nk'uko twawifuza. Icyo turimo rero kandi tumaze kubona nuko ikintu intambuko dutegereza gukorera ko nukubanza kumenyesha abene igihugu yuko ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe ari kibazo kibaraba umwe wese ku giti ciwe. Iki kibazo cy'igukinga ibidukikije kikamanuka kigashika mu bene gihugu hamwe mwene gihugu wese yumva yuko gukinga ibidukikije ari kibazo gwiwe kandi kimuraje shinga. Tugahera kandi cyane cyane mu gwaruka kugira ngo ugwaruka bw'u Burundi rukure ruzi ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ruzi ikibazo cy'ibidukikije ko naho tuzokwama turabivuga ku maradiyo gutya nimba ugwaruka rutarabijamo ngo rubikore rubibemwo niyo gwamara gushika mu bigero ngo abantu bakuze bazoba badafise uwo mugenzo. Ni rero akazi kiwacu no munsi twarabonye yuko ari intambuko yo gukorera ko cyane dutegerezwa gukorera ku ico kintu kugira ngo abantu bamenye binjigwemwo nuko igukingira ibidukikije ari kibazo cabo kandi kibaraba. Ivyo rero navyo nyene turiko turabikora biciye muri commission turiko turiyumvira gushyiraho commission novuga ni nko kuyiryohora
komisiyo y'igihugu yo gukingira ibidukikije twifuza yuko izomanuka ikamanuka mu ntara ikamanuka mu komine igashika ku mutumba ku buryo gushika ku mutumba umuntu ashobora kumenya abantu bari bajejwe ikibazo cy'ibidukikije ku mutumba kandi iyo komisiyo ikajamwo n'ugwaruka kugira ngo abantu bose batahure yuko ibibazo by'ibidukikije by'indogera ry'ibihe ari ibibazo vyabo uhera hasi gushika hejuru twese biraturaba. Mwakoze cyane muyobozi kubona mwashoboye kutwakira mugashobora kutuyagira kuri byinshi bitwerekeye cyane cyane twebwe abanyagihugu mukatubwira n'intambamyi bishobora kudutera mu vyerekeye amagara yacu mu kutakingira ibidukikije no mu kutavyitwararika nk'ikibazo cacu kitwega. Ndabashimiye cyane nizeye ko n'ikindi gihe nitwabakenera tuzoshobora kubaronka. Ego nanje ndabashimiye cyane mwagize neza kuza kubyumvira kandi mwarakoze cyane kuja kubikwiragiza kugira ngo abantu bose bavyumve kandi bafite nkama kuko ntibigarukire mu majambo gusa. Ego twifuza yuko bino bintu turiko turavuga abantu bovyumva bakabishira mu ngiro kuko nurukiza kuri bo nurukiza kuri twebwe nurukiza ku gihugu. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Ndabashimira namwe mwese mwaravye ikiganiro cacu kuva ku ntango gushika ku iherezo. Ubutumwa bwari burimo ni bwinshi cyane cyane bwo gushobora gukingira ibidukikije haba aho tubaye haba aho tugendera mu mabarabara mu maplastique ujije kunywa amata ujije kunywa amazi ujije kunywa iyo jus mbega ugacupa ugata hehe mbega urashobora gutera ibiti aho wege haba ku muhani wawe canke ahandi. Isango rero ni ibiganiro cacu bikurikira ahasigaye naho butaha.